uyu wa 31 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2023 umukuru w'igihugu yarashikirije icese imfunguruzo z'amazu 28 y'akarorero yubatswe muri quartier Miroir zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Ayo mazu akaba yubatswe ku miliyaridi 11 y'amarundi yatanzwe ni banki y'uburaro BHB. Uwurongoye ibanki BHB Nibizi François avuga ko kugira uwo mugambi uranguke ibanki yafashije kuzana uburyo no kubaka umwe mu barundi nawe bakunze kuba hanze ariwe umudiaspora Fabrice Manirakiza nawe afasha mu bijanye no gukurikirana umugambi no kumenyekanisha ivyo bita suivi et marketing mu rurimi rw'igifaransa. Ayo mazu tukaba twashatse kuyashikiriza icese na nyiri cyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ari hasanzwe ari. Rero ni iteka ntangere kuko ni rya mbere ngira mu myaka iheze haba amabanki asubira kugira ngo akore umugambi bene ubu kuko ibanki yaregeranije amafaranga ashika hafi miliyari 11 kuri umugambi uko byagenze. Uyu mugambi yitere banke Dolabita yayiguze mu bihumbi 2013 urumva ko na Fabrice batari bwagere kuza. Dufite n'iyindi tere haje nyuma kandi niniya tuzokubakamwa yandi mazu none twaguze ico gihe. Hanyuma ubwira kabiri amafaranga yose yubatse ngaha yazanywe na banki Dolabita. Murumva yuko miliyari 11 amafaranga wari we wese naha abajene dufite imigambi ushobora kugira ngo uyaronke ngaho. Mugabe ico nashimiye Kamerisi Burundi barakoze ikorwa cyane gose kuko nibo ku ruhande rwa diaspora bakoze ikibazo kijanye na publicité. Ubwira kabiri barakurikirana les plats twamaze kumvikana. Kurongoye banki yorohereza abene gihugu mu bijanye no kuronka uburaro François Nibizi ahishura ko imigambi yo kubaka amazu asa nk'amazu y'Iburaya bizotuma igihugu gitera imbere. Agasaba abaguze tunga abarongoye amasosiyete n'abandi bavyipfuza kuza bakorane ni banki BHB ibandanye ibarosa ingurane mu iterambere ryo kubaka amazu kugira biteze imbere bateze imbere n'igihugu cabibarutse kuko basanze bakoranye bose iterambere rishoboka. Igihugu c'u Burundi nkuko nyene cyo ari umukuru w'igihugu yabivuze ni igihugu yashaka yuko mu bihumbi 2040 cyo bari igihugu camaze kuba mu bihugu biriko biratera imbere les pays émergents. Hama mu bihumbi 2060 kikaba ari igihugu camaze gutera imbere igihugu kibanze kuba cyarabaye develop. Mu bihugu rero biteye imbere inyubako ni kimwe mu bintu vy'irati umuntu ashobora kurabira akabona yuko igihugu cyo kiratera imbere ko niho bavuga ko Burundi bwateye imbere bushikire nk'Ubufaransa urengana ugasanga amakarita kimeze nk'ajya amakarita musanze muzi atamazi canka amatara asanzwe arimo. Rero kubona amazu nk'aje ushobora kugira ngo twubake asa nk'amazu y'Iburaya ni ikintu gikomeye cyane gose. Ngasaba ayandi mabanki, ngasaba leta, ngasaba n'abagwiza n'abafise imitahe b'abanyamahanga n'abarundi bafite amafaranga kuza muno mugambi kuko abarundi badafise uburaro bashaka amazu ni benshi cyane gose ku buryo abamaze kwiyandikisha bararenga ibihumbi 45 gushika no munsi. Bisigura yuko murumva ko ari isoko niniya abo bafite amafaranga ni benshi. Mwumva inzu 28 zatwaye hafi miliyari 11 mumva inzu ibihumbi 45 zotwara amafaranga na gute. Bisigura yuko banki yacu yonyene itoshobora kugira ngo ikore ico gikorwa mugabo turi kumwe na leta hakaba n'abandi banyamitayi bakaza mugabo bagakora ibintu bimeze neza ku buryo abaza kubikoramwo bari abantu basanze babimenyereye kijya bita mu bindi bihugu le promoteur immobilier kuko n'abantu baba bafise ordre de profession yabo bagaheza bakaza bagasaba imitayi mu mabanki kugira ngo amabanki abahaye amakredi nabo bakaja kubaka hama bakeneye amazu nabo bakagaruka mu mabanki kuza gusaba amakredi yo kugira ngo baje kugura ayo mazu bagacatangura kwishura gahoro gahoro. Nayo Fabrice Manirakiza umurundi aba mu makungu yazanye umugambi Kamerisi Burundi ingo wirabire uburundi avuga ko yaramaze igihe kirekire indoto ziwe z'umugambi wo kubaka inzu nk'izo hanze mu Burundi. Agashimira ibanki y'uburaro BHB kuba yarazanye uburyo uwo mugambi ukaranguka abarundi bakaba bagiye kubona iterambere ko rishoboka bakoranye ni banki. Jewe Fabrice nkuwagize iki cyumviro BHB nkuwashigikiye umugambi dufise umunezero mwinshi cyane kuba dushikanye. Iyi mu rurimi rw'icongereza bayita first gated community ikigwati ca mbere
cyubatswe ngaha kigizwe n'amazu ya kijambere rero kigizwe n'amazu 28 turafise ari mu bwoko bwa mbere yitwa ama VIP ane turafise ama VIP ane turafise ama standard 200 ama VIP yari ku kiguzi c'imiliyoni 500 kandi twebwe CSB hamwe na BHB tukorohereza umukiriya yanzu y'imiliyoni 500 akazana ibice 10 kujana gusa imiliyoni 50 ayanda kacaro nk'ideni rishika ku myaka 15 akagenda rariha buke buke rero hagizwe n'amazu 28 nayo umwe mu bamaze kugura inzu ziri aho muri quartier Miruware zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura agatari gake asanzwe aba i New York muri leta zunze ubumwe za Amerika avuga ko ashimira banki y'uburaro BHB ifasha abarundi mu gushika kwihangiro bihaye kandi bigatuma n'abarundi baronka uburaro bwiza bigatuma n'abandi barundi bari mu makungu bahurumbira igihugu cy'u Burundi. Bon icambere coco ncumva umugambi numvise ko umugambi meze neza cyane inzu shasha bakubakira wabonye plan bakakubakira umwaka umwe wayironse utazusaba yuko ugumuza uza kuraba chantier rimeze ico ni ikintu cambere canshimishije iyo muze nahandi ho numva kuba nushobora kuza nkubaka ngenda ngaruka byari gutuma umuntu ashobora no kugura inzu mugabo rero umugambi n'ikindi coba caratumye umuntu awirukira cyane ukumvise yuko ari umuntu mu diaspora azanye ivyiyumviro uravye plan ugasanga ni plan yubatse nk'inzu tumenyereye yubatse kijambere hama nkumva yuko hari ukuntu twigira confiance rugira ngo dusutene muri diaspora ivyo vyarimo byose mu byanyati BHB nubu nabantu bibaza ko tuzojana mu myaka kuko nk'amadeni amatwansumira harabaguze makash n'abandi bafashe ideni y'imyaka 15 umva rero turacafise urugendo rwo kujana BHB ize kwizo duherekeza tujane neza twumvikane dushike kuri uwo mugambi. Ibanki y'uburaro BHB ikaba iri mu zambere muzorohereza abifuza uburaro bwiza n'abifuza kugura amazu bagasabwa ukuyitura kugira baronke ingurane bazoza barariha buke buke nkuko François Nibizi arongoye ibanki y'uburaro BHB avyemeza.